Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru atari meza ku barundi bose, aho amakuru adushikira yemeza ko abarundi barakajwe no kubona Daniel Geras Ndabirabe agiye kongera kurongora inama nshingamateka. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Benshi mu barundi bababajwe no kubona Daniel Geras Ndabirabe yongeye kurongora inama nshingamateka mu gihe amaze imyaka 5 atangaza amajambo asa nayo gufata abarundi nk'ibijuju, aho yagiye afata abarundi nabi cyane ndetse agatangaza amajambo ateye isoni, aho benshi bemeza ko imyaka 5 iheze ataco amaze. Benshi bakaba bababajwe no kubona Daniel Geras Ndabirabe ari ugiye kurongora inama nshingamateka. Mu by'ukuri byari bimaze iminsi binugwanuka ko Daniel Geras Ndabirabe ashobora kongera kurongora inama nshingamateka, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba atamwifuzaga na gatoya, ahubwo akaba yarifuzaga undi mujenerali umwegereye cyane, aho yifuzaga ko ariwe warongora inama nshingamateka. Amakuru dufise kandi yizewe nuko ibihangange byabimwankiye ndetse bikavuga ko nahirahira agahindura Daniel Geras Ndabirabe bishobora kumukomerana cyane umwanya n'umwanya, akaba ariyo mpamvu yahisemo kubumvira, akaba yagenye Daniel Geras Ndabirabe mu kibanza cyo kuba umukuru w'inama nshingamateka. Ni byinshi tugiye kugaruka ko tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akareka ryo keza ko gubyonda ko, kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Geras Daniel Ndabirabe ni wagiye kubandanya kurongora inama nshingamateka, ntibyari bikiri ibanga. Hirya y'ejo yari yarimenye ko ariwe aza gutorwa. Amakuru y'ibanga yari amaze iminsi 3 ashize ahabona ko Ndabirabe yarahiye kurekura uburongozi bw'inama nshingamateka, mu gihe wari amaze amezi abyiteguriye ari General Major Leonidas Ndaruzaniye. Ingingo zerekeye ubahabwa amabanga ahambaye zifatirwa mu nama nkuru y'umugambwe CNDD-FDD. Urwo rwego rugizwe n'abantu 5 gusa: Evariste Ndayishimiye, Reveriye Ndikuriyo, Siriyake Nshimirimana, Geras Daniel Ndabirabe na Zeno Ndaruvukanye. Abo nibo rwose bafashe umwanzuro. Ndayishimiye yisanga yarushijwe imbaraga. Abasigaye bose bemeza ibivuye muri urwo rwego bikitwa amatora. Mu myaka 5 iheze Geras Ndabirabe yaranzwe n'imvugo zitangaje. Kuri no rubuga abatari bake bakunze kuvuga ko abereye gukukuruka. Umugambi wa nyuma Geras Daniel Ndabirabe yemenyesheje mu kiringo giheze nuwo kwica imbwa zose zo mu Cankuzo. Aho ni mu gihe abashingamateka bo mu Cankuzo bariko basaba ko umuti uhabwa abariwe n'imbwa uboneka mu ntara yabo, ndetse bigakorwa cyane. Icegera ca mbere ni Fabrice Nkurunziza,
avuka mu ntara ya Rutana yahahora mu kiringo giheze yari icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Sena. Icegera ca kabiri ni Bonsa Nkizimana avuka ku mutumba wa Ndava muri komine Ryansoro ya kera mu ntara ya Gitega, yubakanye n'umunyaruyigi ari nayo mpamvu yatowe mu ntara ya Buhumuza. Ibi byose bikaba byerekana ibihe bikomeye cane Uburundi buriko buracamo, ndetse akaba ari ibintu byerekana ko Abarundi bamaze guhura n'ingorane zikomeye cane kubera ubutegetsi bubi bukomoka kuri CNDD-FDD, aho ubutegetsi butagira ico bumariye abenegihugu ariko nyabuna bukabandanya gufata abantu batazi gufata ingingo zirengera abanyagihugu, akaba aribo bashira imbere. Ico gihugu cacu ukwikukira kwaco si uyu munsi ndabarahiye. Namba buri muyobozi wese yumvira gushiraho ikinagizwa yiwe imworohera, ndabarahiye ubukene buracaduteye Abarundi. Geras Ndabirabe nta kintu na kimwe yigeze amarira Abarundi mu myaka 5 yaramaze arongoye inama nshingamateka, none n'ubu niwe yongeye kugenwa na perezida ngo ayirongore iyindi myaka 5. Ntihagire uwibaza ngo nibihenze mvuze ko yagenwe na perezida, navuze uko biri, ibindi bagize ni nkinamico gusa. Abanyepolitike bacu ntibakunda igihugu cacu, bakunda inyungu zabo gusa. Nta Geras yarakwiye kurongora urwego nk'urwo mu gihe biboneka neza ko yataye umutwe. Yemwe reka ibyuma bigumye bizimba mu gihugu, biraboneka neza ko ibintu aho bigeze ari habi cane, ndetse benshi bakemeza ko iri torwa rya Daniel Geras Ndabirabe rigiye guta igihugu mu manga ikomeye cane. Umwe mu bakurikirana ino mboneshakure yari yagwanije inkuru nabahaye ivuga ko Geras Ndabirabe agira agaruke yanyandikiye inbox n'agahinda kenshi. Ico bikoze ndumiwe, niho nkibona ko dutwawe n'ibihuna. Mu nkuru waramumaze iminsi utanga sinagushigikira na bukeya, kuko sinari nibaza ko incabwenge nzima zosubira gutora Geras. Ntaco ngifise mvuga, nukuri ndababaye kandi mpuye n'akaga gakomeye cane, ndetse biraboneka neza ko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye isoni. Umunyagihugu umwe yagize ati: umugani w'Abakatolika ngo uko byamye hambere ni hose nibimere uko n'ubu. Igihugu cacu iyo abakoroni baza hatwara abantu bameze nka Ndabirabe, nta independence yari gupfa ibonetse. Ntawe wari kwemera kuba incungu y'abandi. Prince Louis Rwagasore Melchior Ndadaye, muruhuke amahoro, mwasize ibibwa ku isi. Undi nawe yagize ati: ntabereye gukurukuka gusa, ahubwo bamujana mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Inyifato yiwe irerekana ko hari ibitagenda neza mu mutwe iwe. Birashoboka ko ubwonko bwiwe bwoba bwaragize ikibazo gikomeye cane, none abadede badakunda igihugu bamushize imbere. Undi nawe yagize ati: mwekora akazi bahungu, ibya politiki mu byihoze, kuko wubahirije ibyo bagusaba uca ubaho mu mahoro. Ibyo bibazo nabyo turimwo bizohezwa no kubaho nk'uri mu mahanga, kuko ubu uzi ko umwanya n'umwanya bishobora gukwega ingorane bakabikwaka byose. Rero unyagiwe ntaco yomora imvura, urayanka ariko murabana kabisa. Iciza nuko abari mu Burundi batoye ku mugaragaro, ndetse bakorewe amarorerwa nta muntu utabizi. Undi nawe yagize ati: bagenzi, Imana irihangana, emwe turacakimeze kubirabisha amaso nimba Ndabirabe ariwe agarutse kandi atanuza harira numwe. Nukuri birateye isoni kandi birababaje, igihugu cyaramaze kudandazwa. Undi nawe yagize ati: nimureke kumbure aje kwisubirako, ngira ngo azobonaho yagize ikosa yikosore.
ni ukuri ibyakozwe na CNDD-FDD birateye isoni. Basubijeho umwe acana intege kubifitiye udufaranga birondereye atari uko bibye kugira bitangurire akagambi ko kubateza imbere, ukaza wumva ababwira ko ataho bazishikana ngo Uburundi ntibutoze imfashanyo baje gufasha abanyaburaya bari mu kwicwa n'inzara. N'ubundi ntaco mbona twiteze gishasha. Igihugu cacu cyaradandajwe burundu ndetse cyane. Uyu munsi CNDD-FDD bafise amasengesho yo kwiyeza ngo ntibasubire kukwegera umuvumo igihugu mu kwigarurira itunga ry'igihugu. Ni ukuvuga ko ari amasengesho y'abasuma bagiye kwiyeza batabanje gusubiza ibyo bibye. Kumbure bari bagiye inyigisho yitwa Subiza yigeze gutangwa na Pasitoro Denise Nkurunziza haraciye imyaka. Ico gihe yasaba abategetsi bose bari mu bintu byavuye mu busuma ko bobisubiza. Ndibuka avuga ngo nimba ufise imatera wakuye mu byo wibye subiza. Muri Myandagaro 2020 CNDD-FDD bari baturiye ubegito bwabo. Haraciye imyaka 5 mu gikorane cabereye Ingozi. Agifata ubutegetsi, Perezida Ndayishimiye yasabye indongozi zose kwandika ubegito bwazo ku dupapuro maze badushire mu nkono baraduturira. Ico gihe bavuze ko baturiye ubegito bwabo bwose. Ndayishimiye yavuze ko ikimenyetso ca mbere ko baturiye ububegito kuzoba kubahiriza igitegeko risaba abategetsi bagiye mu mabanga kwerekana amatungo yabo, bakongera bakabikora bahejeje ayo mabanga. Yatanze indwi zibiri ngo bibe byakozwe. Ibyakurikiye ni amarorerwa. Wenyine yarahavuye yivuguruza ngo itunga ry'umuntu ni ibanga ryiwe, ngo hariho abafise amatungo bamara indwi zibiri bataraheza kuyaharura. Nuko rya sezerano ryo guta ububegito riba riraheze. Amabi arongerekana nyabuna. Kwiyeza ubusuma bw'amatora. Uyu munsi baza guhura muri ya masengesho inyuma y'amatora yaranzwe n'ubusuma butari bwigere buboneka mu mateka y'u Burundi. Ibibanza benshi bicayemwo ubu ni ibyibano. None mu kwiyeza bakaza kubigenza gute? Barasubiza ibyibano canke basaba Imana guhezagira ibyo bibye. Ni intambwe ko abategetsi bo muri CFD biyemerera ko ari bo bakweze umuvumo ku gihugu, ariko inzira yo kugihumanura ntaco ipfana no kweza amafuti yabo. No kuri birababaje kandi birasteye isoni ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi budakorera abenegihugu ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Muri no minsi Uburundi nta leta bufise, bimenyeshwa n'umunyamabanga mukuru wa leta anavuga ko kuva ejo haheze kw'igerekerezo rya 30 ukwezi kwa karindwi 2025 abanyamabanga bamaho secrétaire permanent aribo baba bakora ibikorwa by'abashikiranganje. Mu gihe hari ibikorwa bisaba gufata ingingo, abanyamabanga bamaho bategerezwa kuronka uruhusha rw'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Aho mwomenya ko abashiranganje batandatu bahahora baherutse gutorwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Ibwirizwa shingiro riravuza ko hari umuntu asasa mu nama nshingamateka cyangwa se nkenguzamateka akongera akaba muri leta. Haritezwe igenwa ry'umushiranganje wa mbere mushasha na leta yindi mu minsi ya vuba. Bavuga ko leta iri demissionneri cyane mu gihe umushiranganje wa mbere aba yatanze imihoho mu kurindira ko hagenwa umusubirira. Ibyashizwe ahabona ko Gervais Ndirakobuca amaze gutanga imihoho, ariko rino tangazo risa n'iribyemeza kubera ritomora ko leta iri demissionneri kuva kwa 30 ukwezi kwa karindwi 2025. Ni ibintu bisanzwe ko umushiranganje wa mbere atanga imihoho iyo hagiyeho inama nshingamateka nshasha. Gervais Ndirakobuca nawe aherutse gutorwa mu bakenguza amateka. Ibi byose ni biriko biraba mu gihugu c'u Burundi tuba tugira ngo tubashikirize. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije bakunzi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro
tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane turi buze kubashikiriza.